Kaze mu higaniro tera imbere kuva ku igenekerezo rya gatanu gushika ku igenekerezo rya 30 mu kakaro uyu mwaka ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere usangira umutekano bwaratunganije ibikorwa byo kugendera no gusuzuma ingene amakoperative yifashe bubicishije kugega cyo guteza imbere amakomine n'ikigo gikurikirana ubuzima bw'amakoperative anakope mu gihugu cose kugira ngo bamenye ubuzima bw'ayo makoperative uko bwifashe ndetse nuko bakoresheje ingurane leta yayahaye. Muri rusangi rero bakaba basanze amakoperative menshi yarateye imbere n'abanywanyi barateye imbere nk'uko umuyobozi mukuru ajeje ukigega FONIC abitwiganira akanatubwira n'icatumye hatunganywa iryo suzumwa nico bagiye kubandanya bakora. Amakoperative mu misozi igize Burundi 2911 aho buri musozi urafise koperative yatoranijwe iraheza irahabwa amafaranga mu 2019 mbere bahabwa ko boja ku kivi. Abo rero baragiye ku kivi, twebwe rero dushitse mwana mabanga twararavye hirya no hino turaraba amaraporo turaba ibikorwa byakogwa dusanga ntivyoroshe kuronka inkuru zikwiriye ku buzima bw'ubutunzi bw'ayo makoperative kugira ngo tubashe kumenya makoperative yo yarakoze neza kunguka cyane, tumenye n'amakoperative yo yarakoze mugabo bikagoyagoya ari hagati na hagati, hamwe n'amakoperative byoba byaragoye ntatera intambwe mu byo gukoresha neza ayo mahera. Nico gituma mubibona twace dutunganya umugambi wo kugendera amakoperative yose uko ari 2011 mu makomine yose uko ari 119 mu ntara zose uko ari 18 kugira ngo tumenye ubuzima bw'ubutunzi umutungo wa buri koperative, tumenye icyatumye koperative idatera imbere ikaba iri muri zone rouge, tumenye icyatumye koperative igoyagoya ikaba iri muri zone jaune, tumenye icyatumye koperative itera imbere cyane ikaba iri muri zone verte. Aho hose ni mu ntumbero yo kugira ngo dufashe ayo makoperative amwe yose ku ngorane afise. Abatashoboye gutera intambwe akaba muri rouge tuzobaronderera umugambi wo kubakura muri ico kinogo kugira ngo tubashire ku murongo w'iterambere. Ko nabo nyene twifuza ko batera imbere, ntitwifuza ko baguma hahandi, ntitwifuza ko basubira inyuma. Abagoyagoya bari muri jaune tuzorondera imigambi yo kubatera intege byo twita renforcement de capacité kugira ngo nabo nyene bafate umurongo w'iterambere litera rije imbere cyane. Abari muri ya zone verte nuvuga ko abo bobo tuzoraba icatumye batera imbere, icabatumye baba basumbye abandi, hanyuma duce duheza dufashishe abo bandi baze kugira ingendo shure kuri abo, hama nabo tubaronderera ubuhinga bwo gutuma ivyo vyabatumye batera imbere bibandanya biba vyiza gusumba, hama bakomeze gutera baje imbere gusumba. Kuko twipfuza ko mu minsi iri imbere atanumwe azosigara inyuma y'amajambere. Ya ntumbero ya leta mvyeyi leta nkozi yuko umuntu wose woronka ico ufungura, hama umufuko ukaronka amahera ubika, tuzobone ko uteye uje imbere. Ya ntumbero kandi yuko amakomine aba isoko giterambere ibyo twita pole de développement navyo nyene bibashe gushoboka. Twahereye mu makomine ya Nord tubandanya muri centre na est, ubu tugomba guhereza muri plaine dolimbo na pante domigwa nuvuga mu burengero no mu bumanuko, aho twizera neza ko itariki 24 tuzoba dufise raporo z'amakoperative yose uko ari 2911 kandi tuzoba tuzi ubuzima neza bw'ayo makoperative ku buryo rero indwi zokurikira izoba iyo kwegeranya ivyo twuba twaronse mwayo makoperative je dutegura raporo nziza tuzohereza abadutwara tunerekana icokogwa,
hanyuma nabo bazoca babikorerako, bazoca batanga intumbero nshasha y'ingene amakoperative akwiriye gufashwa no gushigikirwa kugira ngo ibikorwa leta mvyeyi leta nkozi yiyemeje izebashe gukorwa nk'uko bitegekanijwe. Aratuyagira kandi uko basanze amakoperative yifasha. Ibintu vyinshi twasanze vyatumye bamwe baba bari muri zone rouge. Iyo tuvuze zone rouge nuvuga n'abantu bafise amahera ari hagati batowe mu mugwi ufise amahera ari hagati y'ubusa n'imiliyoni 5. Iyo tuvuze abari muri jaune nabo bari hagati y'abafise imiliyoni 5 kuduga gushika ku 10. Hanyuma tuvuze muri verte nabo bafise imiliyoni 10 no kuduga hejuru cane gose. Rero kuri abo bantu twasanze byaragoye, haraho twasanze rimwe na rimwe byaturutse ku kuntu hatabonetse abahinga baba hafi cyane. Mumva ko ico kizodufasha kugihinyanyura mu kurushizaho kubarondera abahinga no kubaba hafi. Haraho twasanze mu ntwaro rimwe na rimwe naho nyene harabaye utubazo, aho wacu usanga kumbure bagiye kubaronderera imbuto, ugasanga babazana imbuto zitari nziza, ahandi naho usanga babahaye nk'ibikoresho bidakora neza, ari naho tuzoraba icokorwa kugira ngo mwene ivyo ntibisubire kuba. Hari n'ahandi twasanze bahuye n'ibibazo bikomeye, ihindagurika ry'ibihe, ugasanga nk'uruzuba canke uruvura rwinshi rutumye indimiro zigenda nabi, ahandi ugaca usanga kumbure hateye ingwara mu bitungwa cane cane mu bworozi bw'ingurube, ugasanga habaye ingurube zipfa ari nyinshi cyane. Ivyo byose naho nyene twarabonye twarabiravye, turabona ko tuzogira ico dukoze kugira ngo duhinyanyure. Hari rero n'ahandi abantu usanga batari basobanukiwe neza ingene bagiye gukoresha ubwo butunzi ayo mahera, bagaca rero bayakoresha ukutariko, bakayajana mu buryo butari bwo, kayagabana mu buryo butari bwo, usanga ntibabikoze neza. Rero n'ibindi byose tuzohinyanyura kugira ngo babashe gutera intambwe mu buryo buzoba bumeze neza. Haraho rero twasanze umutungo n'iterambere ririko riraboneka ari ryiza cyane, aho rero byaturutse cyane cyane ukuntu habonetse ababitaho, haba mu ntunganyo y'amakoperative canke mu kubukoresha neza mu bikorwa bitera imbere by'uburimyi n'ubworozi, bakabikora mu muco no mu buryo bwiza, ku buryo mbere uno munsi hari amakoperative twasanze arenze miliyoni 50. Umva ko ivyo bishimishije kandi ari ibintu bihimbaye gose. Ikindi tworemesha nuko politike ya leta mvyeyi leta nkozi yabaye politike nziza, kubera kugiye kuraba mu by'ukuri uyu mugambi wo guteza imbere ubworozi n'uburimyi byaratumye muri iyi myaka nta barundi bariko bararira inzara. Iyo umvise nk'abo bamaze gushika ku miliyoni 50, umva ko ari ibintu binezereje bishimishije. Mbere twahimiriza n'abantu bari mu makoperative ko batobifata minenegwe, na cyane cyane ko tugiye guhaguruka kugira ngo tubiteho gusumba ni isoko giterambere, kuko abamaze kubikora neza n'ababikoze neza uno munsi baramaze gutuburura. Ikindi agomba kubereka nuko intara ya Kirundo mukuru w'igihugu yifuza ko iba ikigega c'igihugu nkuko byahoze kera. No munsi twamenyesha ko biza byaratanguye, guverineri waho naho twagiye duca tuko turamwaye amakoperative, uno munsi aho kurira inzara basigaye bariko bararira iyo badandariza niyo bashorera ivyo bimbuye. Nk'uno munsi ku biharage baravuga bati barafise amastoke, ibigega vyuzuye, batabona neza iyo bajana ibiharage. Mumva ko nk'icyo ari ikintu kinezereye cyane. Aho naho tuzogerageza kubafasha kugira ngo turabe ko ubuhoho mu bihe bigiye kuza ntihabe kwimbura gusa, habeho n'imigambi yo kubaronderera amasoko kugira ngo ivyo bimbuye bigende neza. Hari nk'abantu muri koperative twagendeye, twasanze bararimye ibitunguru, barimbura cyane gose ibitunguru byinshi cyane gose, gushika aho bageraho ikiro c'ibitunguru bakigurisha 200. Murazi ko ngahi Bujumbura ikiro c'ibitunguru kigurwa 2000. Twaratangaye, cha dusanga habaye ico kibazo cyo kudahanahana amakuru, cyo kudafashanya, cyabumva nk'abo bumva umengo ntibafise bashorera ivyo bitunguru vyabo vyinshi, ariko kandi hariho abandi bakora bura ibitunguru bagura. Murumva rero neza ko izi ngamba tuko turakora nugira ngo mwene ivyo izo ngorane zihave, hanyuma biboneke ingene abantu bimbura n'ingene bashobora gushora umusesekara, ku buryo amasoko hirya no hino tuzoza tugerageza gutanga inkuru bigende neza. Tukadushimira leta mbere kuri uno mugambi wo gushinga ibiciro ku vyimburwa ibi na biriya,
kuko bizofasha cyane abari mu makoperative kugira ngo bazoze baradandaza ku biciro bizwi kandi bimeze neza. Mbere bizonafasha ko leta nayo icibibagurira kuzoba badafite ingorane zaho bashorera. Tukaba twosaba mbere ko uno munsi turakorera ku biharage, ibigori mu gutanga ibiciro, tukivuza ko bobandanya no ku bindi bivyimburwa kugira ngo abanyagihugu bakore bafise kumenya neza iyo bajana. Hari n'ikindi twabonye muri zino ngendo n'umwa bino bikorwa, hari aho amayizine, inganda zo guhingura ibirimwa bariko bararima, aho twasanze kubera kudahanahana amakuru, hari abafise izo nganda mugabo badafise ivyo guhingura. Urumva n'abandi bafise ivyimburwa mugabo badafise inganda zo kubihingura. Murumva kandi zihari mu kino gihugu cacu. Rero byaduhaye icigwa ko dukwiye guteza imbere rero n'inkuru, guhanahana inkuru. Tukaba mbere dushimira namwe bw'abanyamakuru, murabona ko muzofasha igikorwa kidasanzwe nk'abo ivyimburwa vyabo batazi iyo bashobora kubijana kugira ngo bihingurwe, canke abo bafise amahinguriro batazi iyo bokura ivyo guhingura, mva kuzoca vyoroha guhanahana izo nkuru. Ntiyibage no kutuyagira ko bafise intumbero yo kumenya abazana imitahe mu makomine kugira ngo imitahe bazana yisunge ya migambi y'iterambere y'amakomine ariyo mapesedesi. Dufise intumbero yuko ubwa mbere na mbere hoho abantu bose bipfuza kuja gukora igikorwa c'iterambere mu makomine, nuvuga ngo investissement, twozomenya mbega nangahe n'umufuko ungana gute bagomba kujanayo, kugira ngo tumaze kubimenya tukavyegeranya, haba mu bagira neza, haba mu mahera ava mu bushikiranganje butandukanye, haba amahera ava muri leta amanuka kuja gukorera mu makomine. Nkuko mwavyumvise umukuru w'igihugu yabivuze ku munsi mukuru wa independence ukwikukira, yavuze ati ubu abanyagisagara abanyabujumbura amahera bahora baza kuyaronderera ngahe Bujumbura bazosiga baza kuyaronderera mu makomine. Twifuza ko rero yoja mu makomine ikigega FONIC kizi neza ubutunzi bugomba kuja mu makomine uko bungana n'ubwo aribwo. Ivyo mu ntumbero kugira ngo dukora ibintu bitatu bikomakomeye. Icambere bizodufasha gukora ico twita mu gifaransa gutanga droit de tirage kuri buri komine. Bisigurwa ngo iyo tumaze kumenya umutungo ugomba kugenda muri investissement, uvuga ngo mu iterambere rya komine kanaka, bizoca bidufasha no gufasha komine kuko turafise abahinga baca barabira komine muri ca gitabo c'imigambi ico bita plan de communal de développement communautaire na za plan annuel d'investissement, kuraba neza mbega iyi komine ni kihe kintu cihutirwa yokora cotuma ishobora gutera ije imbere. Mbega izi koperative mwino komine kanaka zofashwa gute, zokora ibiki kugira ngo zibashe gutera zije imbere. Abagira neza bagomba gukora mwari ya makomine ni yihe migambi bokoreramwo bagashamo amafaranga kugira ngo bigende neza. Ivyo tuzogerageza kubifasha kuko twarabizusanga hari amahera agenda gakora mugabo ntazana umusaruro kuko yakoreshejwe mu migambi itazana iterambere. Ayandi nayo ugasanga bakoze imigambi bayicira hagati, ugasanga iyo migambi ntabwo izanye umusaruro. Ivyo byose rero FONIC imaze kuba itahura kandi imenya amahera agomba kuja gukora hariya mu makomine, turadufasha ico kintu twita droit de tirage. Komine tuyereke budget igiye gukoresha mu migambi n'ibikorwa yoheze igacikoreramwo, tukayiga dufashanya hama gacabisha no muri budget yabo kugira ngo bazoze barakurikirana barabe mbega twarateye imbere canke turatera imbere canke tuko turagenda gute. Ikindi ca kabiri ni gihe dushobora gufasha amakomine kumenya ingene ashobora guhuza imigambi. Hari umugambi ushobora gusanga ari umwe mugabo ufasha nk'amakomine 2 canke 3 canke 5 arenga, cyangwa ugasanga n'umugambi ufasha intara 2 3 canke 3 5 zirenga. Uno munsi abantu bidoga bavuga ko uburere bwabo barimwo atabikorwa by'iterambere bafise bo hakorera kuko kumbe ata matière première bafise. Ahandi wasanga bidoga bavuga ati turafise matière première mugabo ntidufise uburyo n'amahera bwo gukoresha. Rero igihe tuzobaha tukabereka ingene bashira inguvu hamwe bizotuma bizana iterambere rikomeye bigende neza bashigikirane. Nivyo twita les projets intercommunalité. Ica gatatu ni gihe tuzoza tukaraba tukavuga duti iriya komine irifashe, irafise ibifasha kwinjiza amahera menshi, nta kibazo ifise.
iyindi komine irafise ibibazo vyo kuronka amahera yinjira muri komine ntacifise, hama leta igomba gufasha tumenyeshe duti ko mwifuza ko bose batera imbere ku rugero rumwe, bariya mubafashisha uburyo bungana uku, abandi mukabafashisha uburyo bungana uku. Babagira neza baje kugira ngo bakorere mu makomine, tubabwira duti kubera ko hariya hari ibikorwa bimeze uku, mwojana y'amahera angana uku, hariya naho ari uburyo ibikorwa bimeze uku, mwojana y'amahera angana uko. Umva ivyo ni ibintu tuzofasha, nivyo twita perequation. Rero ivyo byose ko ari bitatu ni ibintu tugiye kuzofashisha cyane amakomine. Ibindi tuzotanga rero ni ubuhinga kugira ngo tubahanure, tubamurikire, tubereke, ni navyo twita appui conseil mu bintu bijanye no gukoresha neza imitungo iba yagenewe guteza imbere ayo makomine n'abene gihugu n'ayo makoperative. Rero ni hamwe twabagiye ko nk'ayari muri Ruje amakoperative tuzoyafashisha ubuhinga bugezweho bufasha kugira ngo bave muri ico kinogo bari mu mizo ngorane barimwo baduge ku murongo w'iterambere. Aho nivyo zokwita les stratégies de relèvement. Abari nabo mu hagati na hagati muri ya zone y'umuhondo, zone jaune, tuzobafashisha ama stratégie de renforcement de capacité kugira ngo batere intambwe bashike imbere kure cyane. Abari muri verte twababwiye ko tuzobagira stratégie de pérennisation kugira ngo ivyo bariko barakora bikomeze kubandanya bitera bije imbere. Umwe mu bari kubasuzuma amakoperative yo mu ntara ya Mwaro aratwiganira uko yasanze mu ntara ya Mwaro vyifashe, amakoperative yateye imbere ndetse n'ingorane bagiye basanga muri zimwe muri ayo makoperative. Twakoreye mu ntara ya Mwaro, makomine ya Kayokwe, Gisozi na Rusaka. Muri rusangi twebwe aho twakoreye twasanze ahanini vyifashe neza, kanatsinda nuko biharo twarondera kwegeranya twavyegeranije ku makoperative yose, naho hari amwe bitayoroheye kuboneka kumbure bitewe n'indari kosta zagenze neza, ariko turavye ku bibazo twababaza n'inyishu baduha biraboneka yuko ayo makoperative mu isanzwe ko atera imbere. Ariko tukavuga ko atagahaze, twe turabiraba wumvirije ivyo bavuga, urabona ko hari hagahaze mu bijanye n'inyigisho. Ryangorane mu isanzwe bahawe bobo twasanze bayikoresheje neza, na cyane ko bobo begereye igice cegereye muri Mugamba, ni intara bwa mbere hamera igiterwa c'ikiraya. Nuvuga amakoperative menshi yakoreye kuri ico giterwa muri rusangi yifashe neza kuko ibiraya byaho twasanze vyimbuka cyane, kandi amakoperative yose yakoreye kuri ico giterwa arateye imbere cyane, ndetse bobo uretse kumbura bayahuye n'ibibazo by'ibirere canke imbuto zikagwara, nayo zifise imbuto zitagwaye zose zimeze neza cyane, kuko nubu naho bovuga bati basubiza ubwo buryo barashobora kubusubiza umwanya n'umwanya, hama kandi bakanasigarana ndetse n'inyungu ya koperative. Musanzwe mu gutora amakomine sitwe twayatoye, ni igikwa cakozwe nabo muri FONIC, gusa twebwe nk'abakoreye kwa kimwe nabo muri FONIC cyo nabo muri ANACOP badushize hamwe kugira tugire urunani, na cyane ko twese duhuriye ku kijanye n'amakoperative. Mu bisanzwe amakoperative twagendeye igitigiri kingana n'imitumba ibigize iyo komine. Nukuvuga nimba komine ifise imitumba 26, nukuvuga n'amakoperative yo ku mitumba abangana nk'uko nyene. Hanyuma kubijanye n'ico zikora, ahanini uwo mugambi wa leta wo gutanga uburyo kuri amakoperative, ndetse leta yo nyene yatanze intumbero yuko ahanini boshimikira ku burimyi n'ubworozi. Kuri zose twagendeye zose twasanze zigira uburimyi n'ubworozi. Nko muri rusangi izo tuvuga twashoboye kuronka ziteye imbere, hari nka koperative imwe iteye imbere cyane, no kuvuga igeze ku butunzi bushimishije, aho ndetse mu nyungu yaronse ikuye mu mwimbu w'ibiraya, ubunye igeze aho yiguriye imodoka itwara abantu n'ibintu bita Probox. Umva nk'abo mu bisanzwe bariko baratera imbere, n'amafaranga barafise amafaranga atari make kuri konte yabo, bakaba bafise imiliyoni zigera ku 60. Urumva nk'iyo koperative mu by'ukuri ni koperative y'akarorero. Twibaza ko kumbure mu minsi iri imbere tuzosaba abateguye kino gikorwa
kugira ngo tujane izo zindi koperative vyagoye aho usanga zimwe aho kuduga ahubwo zisubira inyuma. Nk'ubu ari koperative twasuzumye dusanga igeze ku mafaranga angana n'umuriyoni. Urumva rero koperative imwe ifise umuriyoni, indi ikaba ifise miliyoni 60, hagacaja ko n'imodoka. Urumva ko abonye bafise ubuhinga bukwigisha abandi. Ingorane nyamukuru twasanze kuri bamwe bamwe harabaye kudatahura kumwe ico bita koperative. Nukuvuga bamwe biyumvira yuko burya buryo kumbure bahawe babisigura mu buryo butandukanye. Harabusanga mu by'ukuri aho gukora nka koperative ahubwo wasanga bawukoresheje nk'ukumenga umwe wese arimenya. Nkatwe bankakarorero aho wasanga amafaranga bacu bafata yose bagatora bagaca bayagabangana mu banywanyi, bakavuga ati umwe wese azokwigurire nk'ikibuguru c'ingurube bakamuha ibihumbi nka 80 umwe wese, ariko mu nyuma bakibagira koperative nayo inyungu bazoyiha. Urongoye igisata ciyandikwa muri anakope nawe aratubwira uko yasanze vyifashe mu ntara ya Gitega yagendeye, agatangira tuyagira ibisabwa kugira ngo koperative yemererwe. No kuvuga kugira ngo twandike ishira hamwe, abanywanyi baryo barabanza bakaja hamwe bakiga umugambi bazokora, hanyuma bakagira icegeranyo. Ico cegeranyo bakoze nico bazana muri anakope, bakaza bazanye n'uburanga muntu bw'abari mu rwego shingwa ntwaro hamwe n'amafaranga 40,000 yiyandikwa gishira hamwe. Ibintu by'ibipapuro bazana si byinshi cyane kuko bazana ico cegeranyo baba bakoze. Ico cegeranyo baragicana kwa noteri ujejwe inyandiko kugira ngo tubone vy'ukuri ko cakozwe hisunzwe amategeko. Nico ni cambere. Ica kabiri nubwo nayo makopi y'ikarata ndangamuntu y'abari mu rwego shingwa ntwaro. Imigambi yakigwa muri anakope hari imigambi ijanye no kugwiza umwimbo, izo bita cooperative de production. Hari amakoperative y'ubudandaji, hakaba n'amakoperative kandi yo kwikenura novuga les services, kandi haraza n'amakoperative yo kuziganya no kugurana. Amakoperative kugira ngo twemerere koperative ko yugurura ibifise n'amaburaburi abantu bayigize 10 ntibashobora kuja munsi y'abantu 10. Twagendeye intara ya Gitega ho twagendeyemwo amakomine 3, hakaba harimwo komine Itaba, hakaba na Mutaho, kongera hakaba na Makebuko. Twasanze vyifashe neza cyane kuko nta mwonga uburi sato kandi ngo nta nyambo ibura gahonzi. Mugabo kuvyukuri twasanze amakoperative muri Gitega cyane cyane makoperative mu makomine twagendeyemo yifashe neza cyane. Ivyo tubivuga duhereye nkumbure ku yandi makoperative tuba twarisanze twaragendeye mu kazi ka misi yose ka anakope, ku buryo twasanze ayo makoperative afise aho amaze kugera mu vy'ubutunzi no mw'itunganyo aho yoba ameze nk'asumbije izindi ntara. Ibibazo twagiye turabona ni ibibazo bijanye n'itunganywa ry'inzego no gutahura gutandukanye icari cyo ishamwe koperative. Umuyobozi mukuru rero ajejwe ikigega FONIC aragaruka agatera kamo abene igihugu kugira ngo bijukire amakoperative yo soko giterambere rirama. Mu by'ukuri ico twagomba kumenyesha nuko ubu FONIC ifashikanije n'intumbero nziza ihabwa na leta mvye leta nkozi tugiye kubaba hafi cyane gusumvya. Aha mbere uri kuranabibona muri bino tuko turakora, murabona ko twasa n'abahinduye ingendo, twashize inguvu hamwe kubera ko leta mvye ivuga iti twese turi hamwe turashoboye. Mwabonye ko turiko turakorana nabo muri anakope, tuko turakorana nabo muri direction générale ya décentralisation, vuga za bureau provincial communal de mobilisation des coopératives, ibyo bita BPMCA, kugira ngo ubwo buhinga n'ubwo bushobozi twese tubushira hamwe dufashe. Rero mu gukoresha abo bantu bose no kugira ngo duze twegere amakoperative, kwameresha tubamenyesha ko ivyo kudatera imbere bigiye kurangira, iterambere igiye kuba cash. Tugasaba rero n'utari bwaje muri koperative n'abari bafise bigura intege ko bo kwinjira mu makoperative bagakora
kuko itunganya ry'amakoperative rigiye kugenda neza, impanuro zigezweho zigiye kubaba hafi, mbere no kubashigikira dukoresheje uburyo leta iri kiregeranya, mbere n'abagira neza n'abandi bose bazogisha bakore mu makoperative, tugiye kuzobikurikiranira hafi kugira ngo bize bikore neza nk'uko bikwiriye, maze umusaruro uzoza ari mwinshi, bose iterambere tuvuga ribabonekemwo, hanyuma leta mvyeyi, leta nkozi ishike kuri ryahangiro ry'uko umufuko wose uronka ifaranga, umunwa wose ukaronka ico ufungura. Akaba ari no ngaha turangije ikiganiro cacu Tera Imbere, naho ubutaha.